ingo n'imiryango. Kaza mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndakora mu kijeni nshuti mgenzi, mukunzi wa kino kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Uri kumwe na Rudatsimana Kiza ndiko ndagushikiriza. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tubandanya tuvugana ku ndero y'abana. Turacyari kumwe na wa mutumire twari kumwe mu kiganiro giheruka ariwe Ninyibuka Leonidas. Aha ndabaca bavuga bati umwana si uwumwe. Mbega umwana ko atari uwumwe, indero yo mu rugo yo kwanaka hari icyo yokora ku ndero y'uwundi muryango canke y'ikindi gice cy'igihugu. Iyo jambo by'ukuri umwana yagize indero nziza ni nk'urugemwe rutewe. Mu bisanzwe umuntu ateye igiti ntabazi ko akayaga kizozana kazoba kiwe wenyene, n'abandi bariko barahita aho kayaga barashobora kukumva. Ico giti gishobora kuba nk'igiti kizova ku ivyamwa gwawe, mugabo urengana ko gama munsi y'igiti nk'igitutu ukasanga izuba rimumereye nabi agiye munsi y'ico giti. Rero hagiye umuntu yariko ararera abana biwiwe, abariko ararera ikibano, abariko ararera igihugu, abariko ararera ishengero, abariko ararera amakungu. Ico gituma mu Burundi nyene ko bavuze bavuga bati umwana si umwe. Mbere mu migisha ivugwa muri Bibiliya dusomye Zaburi 127 biragaragaraho umuntu areze neza gahindero abana neza, biraboneka ko abariko arazanira amahigwe isi. Urumva tugeze ngaho tumanje kuvuga ko ariko arazanira amahigwe isi, biheraho hafi nyene ku mutumba, biheraho mu nzu, bisanzwe mu nzu hari amahoro. Abantu baravuga bati umwana wanje rugero rwo no murungi kakaruhukirayo. Iyo hari indero nziza mu rugo, abantu bavuga amahoro, abantu bavuga ivyizigiro, abantu bavuga urukundo, abantu bigisha abana kutaba banebwe, kutarera amaboko, abantu usanga bigisha abana kubaha n'ibibakikije, ugasanga atarabononye. Usanga abantu bose baja aho hantu bakavuga bati turakwiye kuhaba. Nkaza buri 173 bavuga ngo abana nibo ngabire uhoraho agaba, imbuto zo munda nizo mpera atanga. Aha magacavuga gatano ngo hahiga ufise umutana buzuyemwo, abameze batyo ntibazotetegwa nibagira ico bavuganira n'abansi babo mu marembo. Abana rero barezwe neza, bagatora indero neza, barashobora guca mu runganwe rw'ibigaba, ugasanga bagumye bahagaze bafise intahe. Barashobora guca mu runganwe ahandi bana bariko baronona ibintu, nabo bakavuga bati ivyo kirazira, bakamira, kuko hajya abana barashobora guhanurana hagati yabo. Rero ikindi gihambaye mwaya majambo nuko ijambo ry'Imana tubwira ngo hahigwa umuntu yubaha uhoraho, ngo uhoraho akabivyizigiro vyiwe, ngo uruvyaro rwiwe ruzoba abanyenkomezi mw'isi. Kubera ikaba abanyenkomezi mw'isi nukubera kuba uhoraho mu vy'ukuri n'umugisha. None niba umuntu azoba umunyenkomezi mw'isi atangura kuba umunyenkomezi mu nzu, baba abanyenkomezi mu nzu, baba abanyenkomezi mu kibano, hanyuma ninka ujya ku muco umuritse ukatsa itara uri ngaha, urashobora kubona nk'umuntu ari hariya. Bivana n'ubushobozi bw'amatara. Ubushobozi bw'amatara yarabonesha kure, noca mvuga nti buba ari ubushobozi bw'abantu batanze indero irama, ku buryo ari wawe mu nzu uzogira umugisha. Umwana agiye mu ishuri bazovuga bati umwana wa naka n'akarorero, avuye mu ishuri agaheza amashuri akaja kukina, barabona ko akina nk'umuntu afise umutima adakina ngo avuna abandi. Avuye hazoja mu kazi aserukire igihugu mu mabanga atandukanye, bavuge baturya n'umuntu utokangisha igiturire, n'umuntu atorenganya ngo akorere umuntu ikibi, n'umuntu niyatazi ibibazo vy'akazi abitanga afise ico yubaha Imana, atagira akarenganyo, adahagarara ku ntara, adahagarara ku bwoko, adahagarara ku bintu vyose abandi bashobora guhagararako. Rero uyindero ibaye neza mu nzu, iraja mu kibano ikagira akamaro. Umwana avuye mu kibano akaja mu mashuri agira akamaro. Umwana ageze ahakura agaheza amashuri akaja mu buzima bwa misi yose, ahagiye hose usanga ari umukunzi w'amahoro, abungabunga y'amahoro. Twariko tuvuga kuri uruhara rw'umuryango mu kubungabunga amahoro. Ibyo twavuze, mbega uruhara koko rumeze gute?
twavuze bitari bike, twavuze ku ndero, twavuze imwe umuntu yarezwe neza ashika ahantu by'ukuri abo mwizigirwa bakamwizigira, nabo muziza amabanga akabikora mu rutonde rwiza, kandi niyagiye mu gihugu n'uwoja kubaka ahagiye iyo ndero nziza arayijana agashobora no gushikira n'abandi. Rero ubwo ruha rw'umuryango rukwiye kumera gute? Turiko dukebura nk'imiryango itandukanye. Mungundi yawusomera yaza ariko ariko turaganira ko 112 ivuga ngo haleluya hahigwa uwuhora agahimbagwa cane ivyagezwe vyiwe. Icambere ku vy'ukuri umuvyeyi mukuru hajya n'Imana. Imana yaturemye niyo muvyeyi mukuru, niyo ishoboza umuryango abavyeyi b'umwana kugira ngo bagire ico batanze. Yesu we yabwiye abishoye bati kuko atacu mushobora gukora mutamvise. Iyo abantu rero birengagije Imana umuremyi wa vyose, Imana ariyo yatanze iyo ngabire y'abana, nitanga n'ubwenge bw'ingene tworera abana. Urufatiro rero cambere ukubaha Imana niryo tanguriro ry'ubwenge. Iyo umuntu yubaha Imana agaheza agahimbagwa n'ijambo ryayo, acamenya ati c'Imana yanse sinkwiye kugikora, ic'Imana ikunda nkwiye kugikora. Hama kuvuga ngo uruvyaro rwe ruzobabanye nkomezi mw'isi, umuryango w'abatunganye uzohabwa umugisha. Guhabwa umugisha ngaha bavuga muri ano majambo biri mu buryo bwinshi. Kumva ijambo ry'Imana ukaribamwo n'umugisha wa mbere. Ikindi hariho umugisha ukwirikira kwitwa umuntu w'Imana, kuba uzi umwami Yesu ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ikindi Imana irahezagira mu bintu biboneka. Uko abantu bakura bagakora imigambi igatera imbere, uko abantu biga amashuri bakayarangiza bakaronka ivyo bakora. Hanyuma ikindi mu gihe c'indero nuko mw'iryo jambo ry'Imana ririgisha gukora. Mu ndero y'abana urabigisha gukora ibikorwa, ubwa mbere ukabibereka, hanyuma ukavuga udikora ndabe, ukabakurikirana bagasubiramwo ku buryo bazokura ari abantu bakunda ibikorwa, haba mu muryango bikorwa vya misi yose bikorwa mu muryango, mu gikoni bakagira ivyo bakora, isuku, nimba ari abarimyi bakarima, nimba ari abadandaza bakagira ico bafashije abavyeyi, nimba ari aborozi bagafasha. Rero ibikorwa nk'ivyo barabikora bikava nk'umugisha. Kuko hajya kenshi abantu bavuga ngo amahoro arabuze. Amahoro ashobora gukora kubera abantu bapfa ubukene. Ni mu muryango ibikunda kuwuhungabanya ubukene burimo. Ikindi baba ari abana bazi kuganira neza, communication. Abana bakavuga bati mu kuganira n'abantu uritonda, ukiyumvira ivyo uvuga, ntupfe ivyo uvuze. Ukamenya utaba n'abantu bakuze ariko ndavugana nabo, aba n'abana nka jewe, ukamenya ivyo uvuga, ukavuga ibintu biri mu rukundo, ibintu biri mu kuri. Mu kurera abana rero kubigisha ikiyago ciza kiribwa amajambo yubaka akomeza, ico kiba gihambaye. Nabuze no kubigisha ibikorwa, kubigisha kwiyubaha, kuba abantu bakwiye kwiyubaha, kubabwira ibizira n'ibitazira. Nk'ibizira navuze ko ubuhumbu n'ikizira mu bana barezwe, ubusambanyi n'ingeso mbi izira, tukababwira ko kwiba kizira, konona ibintu by'umubanyi kirazira, tukababwira ko kudafata neza, kutabungabunga neza ubutunzi ni bibi. Rero mu kurera abana tubabwira ngo ibi ni vyiza mu bibandanye, ibi ni bibi mu bireke, hanyuma tukajana nabo mu bikorwa bishobora no kubateza imbere. Mugabo navuze ngo ivyo vyose bikaba bihagaze mu ijambo ry'Imana. Aho harimo no kuvuga ngo hahigwa n'ugira neza akagurana abandi, agakora ibikorwa vyiwe uburyo butunganye, gufashanya, gukunda abandi, kumenya utujya n'umukene hari ico ndamusahiriza, ujya mu ntaragwaye tumujane kwa muganga, tukubaha abashaje, tukubaha n'abakiri bato kuko ejo nibazo bafite ijambo nyamukuru. Rero ku vy'ukuri nuko twoshobora kurera abana, hanyuma tukabarera tubaha umwanya cyane. Ngo umwanya mutonya duha abana ni ikintu c'agaciro azopfa atibagiye gusumba amafaranga wo muha n'ibintu byinshi bihinda wo mugabira. Rero tukaha umwanya abana bacu. Abavyeyi n'umuri ko muranyumviriza, muhe umwanya abana banyu, ijya myanya y'akaruko ku gatandatu kuwa Mungu mujane nabo gusenga, muri ko muraruhuka mubaha kanya muganire, mubabaze ingorane bafise mu vyigwa, bajye baza n'udukorwa bakorera muhira, mubaha ivyo bakora babikore, hanyuma mubabaze yuko babishoboye,
hama mu batera intege aho bananiwe, hama mu bashimire naho babishoboye. Ikiganiro c'ukurera ni ikiganiro kirekire cyane, ariko ku by'ukuri ivyo ni ibintu nyamukuru umuntu yofatirako. Indero ikwiye gutangirwa mu muryango, hajya n'ishengero riva mu muryango, n'igihugu kiva mu muryango. Igihugu ni iryo shirahamwe ry'imiryango yose ibiteraniye hamwe, irimwo abavyeyi n'ababavyaye n'abandi baba bahanezerewe muri ico gihugu bakahaba. Mbere n'ishengero nuko ishengero ritarimwo abagabo n'abagore, ritarimwo urwaruka, ritarimwo abana, ni ukuvuga ngo n'ishengero naho nyene riva mu muryango. Mbere n'ibikorerwa hajya mu buzi, iyo mu muryango bimeze nabi usanga abantu bagira umwimbu mubi muke. Rero iyo mu muryango bimeze neza, ubuzima bw'umuryango buragenda neza, ababanyi bikagenda neza, muri ya mashengero ibikorwa bikaba neza, mu gihugu kigatera imbere. Eka mbere bakavuga bati ko mu gihugu twagiteje imbere, turakwiye no guteza imbere n'amakungu. Rero by'ukuri hamwe mu muryango niho ibintu byose biva, niho iyo abantu bashize Imana imbere mu muryango birakunda uko ibintu bitungana mu buzima bwa misi yose bugenda neza. Urako cyane nagenda bakengurukire mushana Leonidas ninyibuka kwigano ciza uduhaye, urumva nyine ko ikintu citwa indero rwaruka canke uruhara rw'abavyeyi b'umuryango ni kirekire cyane. Nitwemera muri minota mikira cyane dufise, nizere ko ikindi gihe twagutuma ko muzobwamane natwe muheze tubadanirize aho twari tugejeje. Ni by'ukuri niyo mwantuma ko nzobitaba tubandanirize aho twari tugejeje, kuko nkuno munsi turaciye isemo, ariko gihambaye cyane cuno munsi no kubaha Imana tukayishira imbere, hanyuma tugaha umwanya abana tukigira hamwe ijambo ry'Imana, hama tukababwira ikizira. Ubu abantu benshi ntibakibwira abana ijambo ngo kirazira, hama tukababwira ibibereye, tukabafasha tukabaherekeza mu rugendo rw'ubuzima bwabo, uhereye bakiri mu nda kugeza mbere aho bazogera mu bigero nabo bakaramutswa abandi bana barera. Murakoze cyane inshuti mugenzi bariko dukurikirana muri kiganiro cacu, turagushimiye. Nizeye ko muri uruhaga umuryango cyaje twashimiye ku ndero, nizeye ko hari ico hanovye kandi ubishyize mu ngiro vyo kugirira ikimazi. Rero nagera gusezere Leonidas Manirakiza hamwe n'umutumire wacu, turagusezera turagushimiye ko wakurikiranye ikiganiro. Imana niguhezagire. Ufite ikibazo c'icunganira, telefoni 71 amajana 24 197 cyangwa ugakoresha 39 amajana 499 amajana 619 canke ukadusanga aho dukorera ni mw'irohero ya mbere ibara ryitiriwe Gerere inimero 27. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango, ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 i Bujumbura, cyangwa ukadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.